intara nziza ya Muramvya. Egome twaramutse tugendera intara yanyu iravuga ko ibintu byinshi hari ibikorwa by'iterambere hari ibikorwa bijanye no gushira mu ngiro ingingo ziba zasabwe n'ubushikiranganje. Mbega duhereye ku bikorwa by'iterambere intara ya Muramvya yifashe gute? Intara ya Muramvya iri mu ntara aho abene gihugu bayo bamaze gutahura ko iterambere ryabo ubwa mbere ritegerezwa kuba rishingiye ku burimyi n'ubworozi. Intara ya Muramvya iri mu ntara zimaze gutahura cyane gose yuko abene gihugu bateza gukorera hamwe mu makoperative kugira ngo iterambere ryabo riboneke. Ni wa mugani bavuga bati tubiri tuvurana ubupfu kandi bati ubugirigiri bugira babiri. Abene gihugu rero baramaze gutahura cyane iyo myibutsa yabasokuru badukurira, ari naco gituma ku mitumba yose 99 igize ino ntara nziza ya Muramvya abene gihugu barijukiye gukorera hamwe mu makoperative. Egome muravuze ko bijukiye gukorera hamwe. Mbega amakoperative azimbere y'ayandi akora ibiki n'ibiki muyafasha gute? Amakoperative nga mu ntara ya Muramvya ari ku mitumba yose nkuko nabishikirije, kandi ameshi akorera mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi. Ego hariho n'ayandi makoperative akorera mu gisata cy'ubudandaji, hari hayandi makoperative akorera mu gisata cy'inyubako no vuga nk'ayabumba amatafari canke ayegeranya imisenyi n'ibyo bikoresho byose mubona byo kubaka biva mu nzuzi. Ariko ahanini amakoperative akorera mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Ngaha rero mu ntara nziza ya Muramvya turafise amakoperative atari make amaze gutera intambwe aratera imbere muri iki gisata na cyane cyane cy'uburimyi. Turafise amakoperative uno munsi ari ku rwego rwo gushorera umwimbu wayo mu zindi ntara. Turamaze kuronka amasoko hirya no hino mu gihugu, aho twavuga nko mu ntara ya Gitega eka no mu gisagara ca Bujumbura. Abahurikiye muri ayo makoperative uno munsi bageze ku rwego aho basaba yuko boronswa n'amasoko hanze y'igihugu kugira ngo igihugu gishobore kubungukira mu kuronka amafaranga y'agaciro, ariko kandi n'umufuko wo mwene gihugu aba ari muri iyo koperative kugira ngo nawo ubisununure uronke amafaranga. Egome amatwa dusumira ngo ntivyari boroheye muri iyo misi heze aho wasanga umwene gihugu wo mu ntara ya Muramvya ashoreye ibyo twoyimbuye mu gisagara ca Bujumbura, mugasanga duhereye muri komisiyo y'abantu bavuga ngo babereka aho bagurishiriza. Mbega mwebwe mwa mwafashije iki? Ubwa mbere tumaze kuronka novuga imyidogo yabo bene gihugu barukiye mu makoperative, aho baje bakaturira bakatumenyesha yuko umwimbu bashora mu gisagara ca Bujumbura hajya kuri Kotebu yuko ataco ubaviramwo, kuko ico gihe abene gihugu bashoye barashika bajanye umwimbu wabo muri za mu modoka, hanyuma abakomisionere bagaca bari bo bawakira, ugaca usanga nibo baca basaba yuko bategerezwa kudandaza. Ico gihe amakuru baduhaye batumenyesheje yuko bamaze gushikana umwimbu wabo hajya kuri Kotebu, abakomisionere ko ari bo baca bawakira kugira ngo bawuhereza abadandaza batandukanye. Muri ico gihe rero byarabagora cyane kuko ntibamenye nabo bishyuza, abo bishyuze nabo bakabaha udufaranga tw'intica ntikize, ku buryo bari basigaye biyumvira bati mbega none tuzobandanya kurima kandi n'umutahe tuba twakoresheje tudaheza ngo turonke amafaranga yo gusubira kugura imbuto. Niho rero tumaze kuvyumva twaciye tugira inama nabo, hanyuma ncanigira inama yo guhamagara mugenzanje arongoye igisagara ca Bujumbura. Murundi araheza arankundira, araheza aratwakira, araduha umubonano turi kumwe n'abarongoye izi koperative zironka umwimbu w'imboga na cyane ngahanye ibugarama no kumubarazi. Hanyuma umukuru w'igisagara ca Bujumbura amaze kumva umwitwarariko wabo bene gihugu, araheza yigira inama yo kuturonsa ikibanza ciza mu isoko yo mu Ngagara. Arico kibanza uno munsi
gishikiramwo ibidandazwa byose bivuye mu burimyi by'abene gihugu b'abarimyi ngaha mu ntara ya Muramvya. Uno musi rero bariko baratubwira abo bene amakoperative bene gushora izo mboga, batubwira yuko uno munsi ibintu byifashe neza. Baravuga bati uno munsi twarungutse cyane. Ku munsi nama nababajije barambwira bati ku munsi hituri imodoka zitatu cankwa zine dushorera mu gisagara ca Bujumbura, kandi bakavuga yuko muri ico gihe umwimbu bamaze kugurisha baraheza bakaronka rero amafaranga atari make, bagaheza bakikenura mu bitari bike. Amatwa dusumira ko n'amakoperative dukurikiranira hafi bamaze gutubwira yuko amaze gutera imbere cyane. Benshi baravuga yuko bamaze kubaka amazu meza ndetse n'imiduga baramaze kuyigura. N'amakoperative rero uno munsi dukurikiranira hafi kugira ngo abandanya atera imbere. Naco gituma n'abarongozi batandukanye ku nzego zo hejuru zidukurira bamaze gushika ngaha mu ntara ya Muramvya. Igisabo ca mbere bagiye babasaba yuko bo bafasha ubu naho kugira ngo baronke isoko hanze y'igihugu. Narijya muzi yuko ibitegwa imyimbu baronka mu bitegwa na cyane ibitegwa vy'imboga n'ivyamwa ni umwimbu burya ugoye kubika utamara igihe kirekire. Birasaba rero yuko igihugu naco nyene gishiramwo inguvu kugira ngo uwo mwimbu ukubonetse ucuronka ushoregwa ariko kandi ushobore gusahiriza igihugu. Ntitwagarukiye ngaho kuko twavuye abo bene gihugu tubashikana mu ntara ya Gitega kugira ngo naho dushobore kubaronsa umwimbu w'umusesekara dufise ngaha mu ntara ya Muramvya. Narijya twari tumaze kumva yuko aba bene gihugu mu ntara ya Gitega cyangwa abadandaza mu ntara ya Gitega baja kurangura umwimbu wavuye ngaha mu ntara ya Muramvya bakawurangurira muri ya soko yo mu Ngagara mu gisagara ca Bujumbura. Aba rero bahurikiye muri amakoperative bace bigira inama bati none kubera iki borengana ngaha mu ntara ya Muramvya baza gusumira Bujumbura ivyo twajanye Bujumbura, ati kandi tugifise ibitari bike twoshobora gucagukisha ko tugaheza tukabashira mu ntara ya Gitega. Twaje rero dukorana na mugenzanje arongoye intara nziza ya Gitega, nawe arakorana n'abajejwe intwaro na cacane nka mustaneri wa commune ya Gitega, baraheza baraturondera ikibanza ciza cyane. Uno munsi bahurikiye muri amakoperative naho nyine bashobora ku munsi ivyimburwa bitari bike umusesekara babaronse kuvyo barima nga mu ntara nziza ya Muramvya. Intara ya Muramvya kandi ni intara irima igitegwa cicayi cyane nkuko mubibona ngaha, hariho mbere nabo tubona dusanze ngaha bariko barasoroma. Mbega umwimbu w'icayi wo wifashe gute? Umwimbu w'icayi wifashe neza ngaha mu ntara ya Muramvya kuko murazi yuko intara ya Muramvya iri mu ntara novuga sinuvuga ngo ni ya mbere irimo mwicayi kandi yarimwemo ni mwicayi. Murazi hambavu y'umwimbu mubona ibitegwa by'icayi biba byarimwe n'abene gihugu, hariho n'ihinguriro ry'icayi ngahanye mu ntara ya Muramvya. Murazi neza yuko rero iryo hinguriro ari ryo rituronsa mu gihugu cyose cy'u Burundi icayi dushobora kwiheguhereza. Nkuko rero namwebwe amaso abibereka icayi nga mu ntara ya Muramvya gihagaze neza. Mbere hambavu y'ihinguriro ry'icayi hanyuma n'abene gihugu mubona bacirimira ku gatwe kabo, hariho n'undi mugwizatunga Honorable Victor ariko aratunganya ihinguriro ryiwe ry'icayi ngahanye mu ntara ya Muramvya, kandi ivyo navyo bikaba bizosahiriza ibitari bike nga mu ntara ya Muramvya. Mu minsi amatwa asumira atekanya yuko azotangura guhingura icayi kuko yabanje gutera imirima itari mike. Ivyo rero novuga yuko bifasha intara ya Muramvya bigafasha nabe n'igihugu mu ntara muri rusange. Egome tuje kandi hariko harera na cyane cyane bariko barimbura umwimbo w'ibigori mu gihugu. Ntawe biyobewe yuko hatahitiye igihe cyo mwimbo muke. Mbega mwokwizeza abavuka ntara cyangwa mu zindi ntara wabasumira hano, mubona umwimbo w'ibigori wabonetse umeze gute? Mubona mwotanga ikizere kihe kuba sumyi? Twebwe ngaha mu ntara ya Muramvya naho nkuko n'ahandi hose mu gihugu uruzuba rwaduciriyemwo rukaka mu gihe ibigori bitari bwakure,
twavuga yuko Imana yadufashije ku buryo turavye umwimbu muri rusange ntiwagenze nabi cyane. Akarorero ngira ngo haraho twagiye turaca mwabibonye yuko hariho ibigori bisa neza biriko birimbugwa. Umwimbu rero warabonetse kandi si muke, ariko icyo turiko turakora uno munsi no kukingira. Twarafashe ingingo aho twariko turabona yuko abadandaza batandukanye bo mu mico itandukanye y'igihugu birigwa baranyuragiranwa hirya no hino mu bene gihugu begeranya umwimbu abene gihugu baronse. Aho twavuga nk'umwimbu w'ibiharage eka n'umwimbu w'ibigori. Twaje tuvuga tuti rero nivyo ntitubujije abene gihugu yuko bashobora gushira umwimbu ku isoko kugira ngo bashobore kuronka udufaranga to kwikenura muri ibicankwa biriya. Ariko kandi twaje dufata ingingo mperekeza, dufata ingingo yuko abo badandaza biriko baranyuranwa hirya no hino mu mihana bahendesha bene gihugu dufaranga tw'intica ntikize kugira ngo umwimbu wabo baje kudandaza mu yindi mihingo y'igihugu babunguka ko amafaranga menshi. Ibyo tuba turabihagaritse. Tuvuga tuti umwene w'igihugu yifuza gushora umwimbu wiwe naba ari wenyene yifatira ingingo awujana bushikane mu isoko, maze abo badandaza nabo baze bawutore ngaho mu isoko. Iyo ngingo rero yadufashije cyane kandi n'ubu turacayi ishigikiye cyane yuko abadandaza banyorogiranwa mu mihana abo tubahagarika, hanyuma urudandazwa rubandanye rukorerwa mu bibanza bizwi ari byo amasoko. Nta makengero dufise yuko ngaha mu ntara ya Muramvya umwimbu wifashe neza kuko turanavyibonera aho tugenda turaca ku buryo rero uno munsi icyo dufasha abene gihugu ari ukubahamagarira yuko bungabunga umwimbu baronse kugira ngo babandanye baziganiriza kazoza. Nitwifuza yuko ejo ikiza c'inzara cyo twinjirana kubera yuko abene gihugu basesaguye umwimbu wabo kandi twari twaragiwe amahigwe yo kwimbura neza. Kandi turanashima kuko abene gihugu nabo baramaze kubona yuko inda uyibwira ico uyirarije utayibwira ico yihaye. Naco gituma no mu manama tugize iminsi dukoresha ahandi mu zindi ntara mu gufata ijya ngingo yo kubuza kotsa ibigori hirya no hino ku mabarabara bayifashe banditse. Twebwe ngaha mu ntara ya Muramvya twakoresheje amanama na cyane muri kino gice mubona turi mu Cabugarama. Abene gihugu tubabajije tuti none ko umenga nivyo mwebwe byahora bibeshejeho abatari bake, twebwe ngaha mu ntara ya Muramvya mubona bikenewe yuko twofata ingingo yo guhagarika kotsa ibigori. Bonyene ngira ngo hasigaye nk'abantu batatu mu banyagihugu barenga amajana n'amajana bari bitavye mu nama, bonyene nibo bifatiye ingingo yuko ukotsa ibigori ku mabarabara bihagarara. Na cyane cyane ko byari bifise ingaruka mbi, haraba yikika mu kiza bakagenda kwiba ibigori mu mirima y'abandi. Hanyuma hariho n'imiryango wasanga abafasoni bidoga yuko abagabo bamarira iyo myimbu mu kuyishora kuri abo bavyotsa ku mabarabara. Iyo ngingo rero yadufashije cyane kandi turazi neza yuko izotuma abene gihugu babandanya bahagaze neza ku bijanye n'ivyo kubungabunga umwimbu. Dusubiye inyuma gatoya kubahabura amatari, hariho abene gihugu bashima kwikorana bagakora ukwabo n'abandi bene gihugu bashima kuja hamwe mu makoperative. Mbega mwebwe nk'abantu bari hejuru y'intara mubona akamaro ko kuja hamwe n'abandi arakahe, mbese mubona batera akahe kamo kugira ngo umwimbu ubandanye umusesekara? Abene gihugu nkuko nabishikirije bo ngaha mu ntara ya Muramvya bari mu bambere batahuye yuko ubugirigiri bugira babiri kandi bati tubiri tuvurana ubupfu. Nico gituma rero barahagurutse cyane mu gukorera hamwe muri ivyo bijanye n'amakoperative. Ingira ngo niba dufise imitumba 99 igize intara ya Muramvya, nta mutumba usanga utariko amakoperative wanashaka ahari ni y'uburimyi ashika kurane canke atanu. Dufise amakoperative menshi cyane yitayeho iki gisata cy'uburimyi. Naco gituma rero muri ivyo baraheza rero bakabona yuko bifise akamaro cyane gukorera hamwe. Mbere ivyo bica binatuma
na wa mugambi wo kubahimiriza gushira hamwe amatongo biraheza bikoroha. Uwo mugambi twatanguye kuva kera kubahimiriza yuko boza barashira amatongo hamwe hama bakarima igitegwa kimwe mu mwanya umwe hama mu kibanza kimwe. Rero nivyo ntibirakunda ku rugero tuvyifuza ko mugabo hari abatari bake bamaze kubitahura kandi bakanabishira mu ngiro ariko babihera hehe kugira ngo babitahure muri uko gukorera hamwe mu makoperative niho bungurana ivyumviro kandi bamaze kubona umwimbu baronse bakoreye hamwe baraheza bakabona neza yuko gukorera hamwe biruta kwikorana. Twotera kamu rero abandi bene gihugu bo mu ntara Muramvya abatabo barajijuka kugira ngo bahamvye abandi muri uwo mugambi wo gukorera hamwe mu makoperative canke gushira hamwe isi ndimwa kugira ngo nabo bahamvye abandi umwimbu ugwire bakore bashira hamwe gutyo bagabure umwimbu mugabo bakoreye hamwe kuko bifise inyungu nyinshi. Egome turasimbukiye mu gisata c'intwaro nziza. Intara ya Muramvya ni intara yagaragaye mu gihugu cose yuko mwagerageje gushira mu ngiro vyihuse ingingo zagiye zirafatwa n'ubushikiranganje. Aha twovuga ibiciro gushira ibiciro ku rugero rwari rwasabwe n'igihugu, gutunganya ibicanke biriya bimwe byose ingingo ya leta yaba yafashe. Mbega mwabigendeje gute, mwakoresheje ubuhe buhinga? Mu ntara ya Muramvya igikorwa cyo gushira mu ngiro ingingo ziba zafashwe na leta y'u Burundi canke ziba zafashwe n'ubushikiranganje dukukira eka nizo dufata twebwe nyene ku rwego rw'intara ni igikorwa twitwararika cyane. Ubwa mbere hoho ingingo zifashwe mu gihugu canke itegeko kanaka rishizweho mu gihugu byose bikogwa ku neza y'abene gihugu. Ninaco gituma rero twebwe duhagarariye ineza y'abene gihugu ngaha mu ntara ya Muramvya. Ikintu ca mbere twihutira kandi twitwararika nuko ingingo yafashwe itegerezwa gushigwa mu ngiro ku neza yande ya wa mwene gihugu no muzi duhagarariye ku neza y'igihugu cacu. Muri ico gihe rero turafise uburyo tubikora. Ubwa mbere turaheza tukabanza tukaja hamwe ku rwego rw'intara. Urwego rw'intara turafise ijya komite y'umutekano ihurikiwemwo na bose. Ijya komite niyo duheza tukabanza tugakoreramo kugira ngo twige neza ingene ingingo kanaka yafashwe cyangwa itegeko kanaka ryashizweho ukuntu ribwirizwa gukurikizwa. Muri ico gihe rero turaheza tukavyiga neza ku buryo bibaye ngombwa tuca dushiraho n'izindi ngingo mperekeza kugira ngo ya ngingo yafatwa rya tegeko ryashigwaho rishobore gushigwa mu ngiro na hariya hasi. Muri ico gihe rero hari n'igihe usanga bibaye ngombwa yuko dushiraho iyindi migwi ifasha isahiriza kugira ngo ya ngingo yafatwa rya tegeko ryashigwaho bishobore gukurikizwa hariya hasi. Muri ico gihe rero turakorana rero muri wa mugwi uhurikiwemwo bose komite mixte de sécurité. Murazi yuko ijya migwi ihurikiwemwo na bose iri ku rwego rw'intara, urwego rw'amakomine, urwego rw'amazone eka n'urwego rw'imitumba. Turaheza rero iyo migwi tukayishiraho kugira ngo isanzwe hari. Iyo migwi rero turaheza rero tukayishishikariza yuko itegerezwa kudufasha kugira ngo itegeko kanaka rishigwe mu ngiro atagu caharuhande kandi rishigwe mu ngiro na bose kandi ku neza y'abene igihugu. Muri ico gihe rero turaheza rero ubwa mbere ikindi gihambaye tuca dukora twama twumvishije umwene gihugu yuko ari we ubwa mbere ategerezwa gufata ya mbere gushira mu ngiro ingingo iba yafashwe. Amaso yacu rero twebwe n'abene gihugu turaheza tukabanza ubwa mbere tukabahimiriza tukabumvisha neza niba ari ingingo kanaka yafashwe yuko ari ku neza yabo
kandi ko aribo bategeza guca baturabira yuko iyo ngingo iriko iraja mu ngiro. Muri ico gihe rero turaheza tukoroherwa kuko murumva neza yuko abene gihugu aribo babaye ijisho ryacu. Murumva yuko tuba dukwiye mu ntara yose, tuba turi mu mihana yose, kuko urumva umwene gihugu ari mu mihana, ari mu kibano hajya hirya no hino. Naco gituma rero biraheza ivyo bikatworohera. Iyo migwi rero mperekeza dushobora guca dushiraho isahiriza kugira ngo ingingo zishigwe mu ngiro, turaheza tukama tugerageza kuyisaba amaraporo, ikatwereka ku munsi uburyo itegeko kanaka cyangwa ingingo kanaka ukuntu yiriwe irakurikizwa hirya no hino mu bice bigize intara, kandi bakabona yuko tuvyitwararitse. Turagomba mudusigurire kimwe ku kindi mugerageje gutomora, kuko twifuza yuko abazovyumviriza nabo bo bagirira ko akarorero. Nyakubahwa buramatare, intara yanyu yabaye ya mbere mu gushira mu ngiro ibiciro by'inyama byari byashinzwe na leta, ibiciro by'ibinyobwa byari byashinzwe na leta, ibiciro by'isukari, ibiciro by'isima, gukurikirana abiyunguruza barisha amatike ko batazimbwe. Tubwire kimwe cyose ngene mwagiye murabigenza, ati ku biciro by'inyama twakoze uku, ku biciro by'ibinyobwa twakoze uku, gutyo mugerageze mutubwire kugira ngo bikunde abazobumva nabo baza bavuge bati natwe tugiye gukora uku, kuko buramatari w'intara ya Muramvya yaragize icashitse. Ku byerekeye kubahiriza ibiciro ku bidandazwa nkenerwa ku bene gihugu, na cyane ibidandazwa biturutse mu mahinguriro akorera ngaha mu gihugu cacu, atwovuga nk'ibinyobwa vya Brarudi, isima iturutse mu ihinguriro Buseko, n'isukari iturutse mu ihinguriro Sosumo. Twashizeho imigwi ijejwe kubikurikirana. Iyo migwi twashizeho kuva hasi ku rwego rw'imitumba, ku rwego rw'amazone, ku rwego rw'amakomine, gushika ku rwego rw'intara. Hanyuma abo mu mugwi w'intara twaragerageje rimwe na rimwe kuza turishikira ku kivi kugira ngo turabe ukuntu ibiciro vyubahirijwe. Aha rero twovuga yuko abariko baradufasha barakoze birashimwa, ku buryo abariko baragomba gufukama munda abene gihugu mu kubagurisha ko ku giciro cisununuye ibidandazwa nkenerwa, batisunze igiciro cashinzwe na leta. Ubwa mbere twarabanje kubakebura bagashibwa amande, ariko mu nyuma kuko twavuye dubishiramwo abadandaza ubwa mbere nabo tubumvisha neza yuko aribo ba mbere ahubwo bategeza gufata iya mbere kugira ngo ibiciro byubahirizwe. Tubereka n'ineza yabyo, tubereka tuti nimukore urudandazwa rwisunze amategeko, urudandazwa ruri mu muco, mwunguke make ariko muce mudandaza vyinshi atamande yiri barajamo. Abadandaza rero nabo bavuye badufasha, burya bafata iya mbere kugira ngo ibiciro byubahirizwe. Hanyuma mwumvize ko n'ababene gihugu rero aribo twari twagize ijisho ryacu hirya no hino mu ntara. Ivyo rero vyatumye rero n'umudandaza yoba agomba kwikika mu kiza ntiyasubiye kuronka aho ashobora guhungira kugira ngo ashobore guca kubiri n'ingingo za leta. Kuri ivyo bijanye no gushira mu ngiro ingingo ziba zafashwe na leta canke n'ubushikiranganje mu kukira, abandi mu bahanura iki, mubona bokora gute? Abandi icyo twobahanura ubwa mbere no kwitwararika. Iyo nabivuze yuko iyo ingingo ifashwe n'inzego zidukurira, twebwe ikintu ca mbere twitwararika nuko twobona iyo ngingo igiye mu ngiro ubwo nyene, kandi ata muntu ayicira uruhande. Ubugaragaje nawe kuyicira uruhande, turafise uburyo tumukebura twisunze amategeko, kandi akacagaruka hakiri kare. Tukavuga tuti rero no mu zindi ntara ikintu bakwiye gukora no kwitwararika gushira mu ngiro ingingo baba bafashe canke ziba zafashwe n'inzego zidukurira, kuko burya nta kintu kibabaje nk'uko ingingo yofatwa hanyuma
ntije mu ngiro. Ivyo rero tudashobora kwemera ku gataka k'intara ya Muramvya. Anacho gituma rero duca duhamagarira abandi yuko kugira ngo babishobore ubwa mbere hoho nukugerageza gushiraho imigwi ikora gushika hariya hasi mu bene gihugu ari nayo ico igufasha gukurikirana. Muri ico gihe rero nujya muntu abagomba guca kubiri n'ingingo iba yafashwe n'itegeko riba ryashizweho araheza akabura ahabica akabura ahamenera ku buryo rero na wenyene rero aca atonda ku murongo. Mu burongozi dufise mu mwanya turongoye intara ya Muramvya twiyemeje yuko dukeneye intara irimwo urutonde muri vyose urutonde mu bene gihugu. Ivyo kugira ngo tubishike ko rero dukorana nabo bene gihugu. Abo bene gihugu niyo rero batubera ijisho kandi bakadufasha gushira mu ngiro ibitari bike. Ku buryo je nkuno munsi nshatse kumenya uno munsi ibiro vy'inyama vyagurishijwe kuri centre kanaka ndabimenya. Nshatse kumenya ibinyobwa vya Brarudi vyatanzwe ahanaka ndabimenya. Hari ikintu gikomeye cyadufashije. Twavuye dushiraho rero dukoresheje aya matelefone afise imbuga ngurukanya na bumenyi WhatsApp. Dushiraho urubuga twese duhuriramwo babadandaza abene gihugu abajeje intwaro abajejwe umutekano n'abajejwe ubutungane. Hanyuma ivyo tumaze ubwo rubuga tumaze kurushiraho tuca tubanza kuvugana nabajya batwara ajya mahinguriro ahingura ibi bidandazwa nkenerwa ku bene gihugu. Aha ndavuga nk'abarongoye ihinguriro Sosumo abakorera muri Buseko n'abaserukira ishira hamwe Brarudi ngaha mu ntara ya Muramvya. Abatumaze kuja hamwe twarabumvise tuti kugira ngo dushobore gukontrola neza kugira dushobore gukurikirana neza ivyo rudandazwa rw'amahinguriro murongoye muze mutwereka ibidandazwa mwarungitse mu ntara ya Muramvya bitaranashika tukabimenya bitaranashika. Tumaze kumenya bitaranashika bica bija muri wa mugwi w'ubuhinga ngurukana bumenyi WhatsApp ku buryo mu ntara ya Muramvya abene gihugu bose mu mwanya mutonya baca bamenya bati ibinyobwa vya Brarudi biza gushikira hana isima irikira duga ingano kunuku ije ku mudandaza yitwa kanaka. Gutyo rero biraheza bikadufasha gukurikirana. Muri ico gihe uca usanga nta ushobora kwikika mukiza kuko ibidandazwa biza twabimenye na wa mudandaza kandi nawe turi kumwe muri ya group yabonye ko twabimenye. Ya makomite rero ya migwi ifasha twashiraho rero bica biyorohera gukurikirana. Bagenda bamenya bati we kwa kanaka haje ikamyo y'inzoga irimwo amuseri zingana gutya irimwo ibiyeri bingana gutya harimo amafanta angana gutya. Baca babanza kubibona byose biri ngaho hama rero baca bafasha rero kugira ngo bisabikanirizwe abene gihugu bose ababikeneye bose atamwana n'ikinono. Ivyo bintu byaradufashije cyane ku buryo n'ubu turaca bigenderako. Je nk'ubu mu gatondo twese abose ubona bari ngaba bafise imbuga ngurukana bumenyi barabizi. Mu gatondo tuba duheje kubona ibinyobwa vya Brarudi biza kuza bigana intara ya Muramvya uko bingana. Hanyuma tumaze kubona uko bingana cha tubona naho babirungitse. Ya makomite rero twashiraho ya migwi twashiraho ikimenya rero iyo yerekereza kugira ngo ishobore gufasha mwisabikanywa y'ivyo bidandazwa kandi hisunzwe amategeko. Ivyo rero byadufashije cyane gose. Amatwa dusumira ngo mwarashizeho n'ibihano mwarabahanye kugira mu bakebure mbega mwabigendeje gute? Mu ntango twarakebuye abatari bake kugira ngo baje ku murongo bumve yuko gukora urudandazwa rutisunzwe amategeko yuko ari kizira. Kandi Imana yadufashije burya ntibabaye benshi ngaha mu ntara ya Muramvya kuko aho dutanguriye uwo mugambi wo kumvisha abadandaza ineza gukora urudandazwa rwisunza amategeko. Aho dutanguriye kumvisha abene gihugu yuko aribo bagomba guhagararira agateka kabo ko rero bategerezwa kuba ijisho ryabo nyene kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe aho nyanga agateka kabo mu kubazimba. Muri ico gihe vyaciye byoroha ku buryo rero
twebwe ubunye nta n'ivy'ibihano novuga yuko twe tukirimwo kuko umudandaza wese maze kubona yuko amaze gutahura yuko ateza ko rudandazwa ruciye mu muco kanatsi murumva ko atanaho yobica kuko niba uno munsi mu gatondo ikamyo yisima yaduze twabimenye mu gatondo itaranashika ngaha anye nuvuga yuko yagiye gushika rero abajeje intwaro abajeje umutekano aba muri ya makomite mwise de sécurité babizi ntashobora kubica rero byadufashe cyane ku buryo mbere ntitwirirwa ubutura n'abakurikirana kuko ntibinakenewe twe tubona bonyene uno munsi icyo twashaka turiko turakironka intara itondetse abene gihugu bari ku murongo twebwe ngaha mu ntara ya Muramvya uno munsi turiko turabishika amatwa dusumira kandi hari ababomorewe bari bubatse bitari kuriwe n'amategeko ababomorewe ngo hari ukuntu mwamwe arabafashije kugira ngo biyungunganye kugira bubake ibikomeye gusumba bijya canke ibyiza gusumba bijya mbega navyo mwabigendeje gute bashimye gute nibyo ngaha mu ntara nziza ya Muramvya gihe hatanguye umugambi w'igihugu wo kwigiza inyuma inyubako zari zubatswe hafi y'amabarabara zitisunza amategeko intara ya Muramvya twagiye mu bambere bashize mu ngiro uwo mugambi na cyane cyane ko mubona ko twari dufise n'amabarabara abiri makuru y'igihugu aca ngaha mu ntara ya Muramvya ibarabara rya mbere ry'igihugu n'ibarabara rya kabiri ry'igihugu rero abene gihugu naho nyene ubuhinga twakoresheje kwabaye ukubumvisha ineza y'ico gikorwa ku buryo ari nabo rero banavyikoreye nta muntu nta mupolisi nta ujeje intwaro yigeze agenda kuri izo nyubako zitari zisunze amategeko ngo ariko arazibomora cyangwa ariko arazigiza inyuma bonyene abene gihugu tumaze kubategura neza mu mitima nibo bazigirije inyuma rero mu nyuma icaciye gikorwa aho twabonye bishoboka mwe nabo bene gihugu twarabafashije kugira ngo bashobore guca baronka izindi nyubako mu bindi bibanza ndetse tuca turahamagara bagiye abajejwe igisata c'inyubako ku rwego rw'intara barabatunganiriza no vuga amaplan meza barubaka muzogenda muzobisanga nko ku isoko yo mu Gasange mu Rutegama muzohabona inyubako zitari nke zamwe nabo bantu bari baratakaje baciye batakaza ibibanza muri ubwo buryo muzobonaho bashoboye gutunganya inyubako nziza cyane uno munsi amazo y'idandarizo meza cyane kandi uno munsi bose barakenguruka ico gikorwa kandi carakozwe mu isoko yo mu Gatabo aho bahamagariye ababona yuko batakaje mwene ivyo bibanza guca bubaka ibibanza by'idandarizo mu isoko yo mu Gatabo kandi byarakozwe ariko aho byakoretse neza cyane tuvuga tuti bafise no munsi amazu meza amazu novuga vraiment tworata ni ku isoko yo mu Gasange muri commune ya Rutegama uno munsi ngaha mu ntara Muramvya nta mwidogo uhari kuri bajya bigije inyuma inyubako zitari zisunze amategeko kuko ahubwo basanze bwa bundi zijya nyubako zitari zisunze amategeko zari zicafuza no vuga ishusho y'igisagara ishusho y'intara ya Muramvya uno munsi baravuga bati nukuri uno munsi harabona neza bakabona yuko hameze neza kandi n'abaciye basubira kubaka baciye basanura neza baca bubaka ibintu no vuga vyiza kandi bizima rero uno munsi kuri ivyo vy'inyubako intambwe duteko nuku hajya havuye zijya nyubako zitari zisunze amategeko turiko dusaba abene gihugu yuko bategura neza kugira ngo hase neza nkaho hose novuye ko hase neza ariko hariho uduce tumwe tukibwirizwa guhimiriza abene gihugu kugira ngo bakore neza ku buryo mu minsi iza atanumuntu azoca nikanda yuko hari inyubako yahavuye intara ya Muramvya kandi ni intara uhaciye usanga mwibarabara atatu nuko tukihari mbega ibyo gusanura mu mabarabara navyo mwabigendeje gute mubona vyifashe gute no munsi haraciye igihe nkuko mwabikurikiranye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano butanguje isekeza yo kubungabunga amabarabara dusanganywe eka mbere no kushiraho yani mabarabara yashoboka no vuga
y'imigenderanire. Rero ngaha mu ntara nziza ya Muramvya twagiriwe nibakwe ico gikorwa nyakubahwa umushikiranganje agitanguriza ngaha muri no ntara aho hari hitavye abajejwe intwaro mu makomine yose nuvuga ba mustanteri barahejeje barumva rero akamo nyakubahwa umushikiranganje yabateye ku buryo mu makomine yose mu kiringo c'ukwezi twari twahawe ngaha mu ntara ya Muramvya yuko amabarabara ategerezwa kuba akozwe yasanuwe ibinogo vyazibiwe nukuri ico kiringo abene igihugu baracubahirije ba mustanteri baje imbere maze ico kiringo kirangira amabarabara nka yose yakozwe gusa amabarabara ikaraba meza twavuga yuko hariho intambwe tumaze gutera ARB irikirasanura ariko kandi abamusanteri bari bafashe iyambere gutangura gushiraho amadodane kugira ngo tugabanye imivuduko y'abagendana n'imiduga n'amapikipiki mu mabarabara kugira ngo bishobore kugabanya ibyamasanganya. Ariko ARB tumaze kuvugana bavuze bati ni vyiza ivyo muri ko murakora ati ariko reka dufate ibintu mu minwe twikorere. Tukabishima rero tukabishimira na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu adasiba gutera akamo asaba ko ivyo bigo bifise ivyo bijejwe ari bijejwe inyubako ari bijejwe ivyo mabarabara yuko bokora vyukuri ibikorwa vyabo bikaboneka. Twero ngaha mu ntara ya Muramvya tugashima yuko ikigo ARB gijejwe ivyo gutunganya amabarabara kiriko kiradutunganiriza neza amabarabara makuru aca ngaha mu ntara ya Muramvya kubituraba natwe hamwe n'abene gihugu bacu. Imisi yose ku munsi wa gatandatu ni ibikorwa biterambere rusangi aho ahanini dukora ibikorwa bijanye no gutunganya amabarabara kubungabunga yo dusanganywe ndetse no guca amabarabara y'imigenderanire mashasha. Hambavu y'ivyo turaheza tukabandanya ivy'inyubako amashure gusanura amavuriro kubaka ibitarugwa kugira ngo imigenderanire ibandanye imera neza hagati y'amakomine agize intara ya Muramvya eka no hagati y'intara ya Muramvya n'izindi ntara duhana urubibi. Twababwiye ko ari intara y'akarorero uravye ivyo mugenda mukora n'ukuntu mugenda mutunganya ibintu mbega kuri ivyo bibiri duhereje ko mu gusanura amabarabara hamwe n'ukuntu mwafashije abo bantu babomorewe mwotera kahe kamo abandi kumbure bo mu zindi ntara kugira ngo nabo bikunde bashike kuri urwo rugero. Kuri iki kijanye no gusanura amabarabara akamo twabatera no kubandanya nkuko na leta y'u Burundi ibiduhimiriza twitwararika gushira mu ngiro na ntaryo ibikorwa biterambere rusangi kuko ni muri ivyo bikorwa biterambere rusangi usanga hakozwe ibikorwa bitari bike ivyo kubungabunga no gusanura amabarabara. Ikindi naco nuko umwene gihugu uwa ari wese yaba umwene gihugu ngaha mu ntara Muramvya cyangwa mu yindi ntara yumva ko ategerezwa kubungabunga ibarabara novuga yuko ibarabara ni nk'inyubako twese dusangiye ku buryo rero two kwitwararika tubonye akantu katameze neza ko tuma ibarabara ryononekara canke ikintu c'inyubako rusangi cononekara kuca dukora hakiri kare kugira ngo dushobore kuramira maze amazi atararenga inkombe. Hanyuma kubijanye n'igikorwa twakoze cyo gufasha abene gihugu batakaje inyubako muri wa mugambi wo kugiza inyuma inyubako zitusunze amategeko no kubandanya ubwa mbere abajejwe intwaro dufasha abo bene gihugu aho baronse ibibanza kuko nabonyene usanga bavyifitiye kugira ngo tukabafasha kugira ngo bubake uno munsi bubake neza ariko kandi ntibongere kugwa mu ikosa ryo kubaka ahantu amategeko atabibarekurira. Nico novuga yuko cokogwa mu ntumbero yuko ejo ivyo umwene gihugu ariko arubaka uno munsi ejo tutokongera kubona bisambutse kuko novuga yuko n'igihugu kirahahombera n'umwene gihugu akahahombera. Dukeneye rero no munsi gukora ibirama vyisunze amategeko turafise abahinga batandukanye mu bijanye n'ivy'inyubako
ku buryo rero uno munsi twebwe ngaha mu ntara ya Muramvya turarikaniye cyane kugira ngo abene gihugu ivyo bakora byose tube twabagiye imbere ku buryo rero ejo atawo kwicuza ngo yakoze ikintu kitisunza amategeko. Ivyo twabayemwo twarabibayemwo, ariko no munsi twifuza yuko ibintu bitonda ku murongo. Dutandukire igisata ca nyuma, igisata c'umutekano. Intara ya Muramvya ni intara mu misi yahera yarangwamwo abagizi ba nabi batandukanye, ariko no munsi uyijemwe urumva n'ukuri ko utekanye. Mbega umutekano mu ntara ya Muramvya wifashe gute, mukorana gute nabegwa n'umutekano mu ntara? Umutekano ngaha mu ntara ya Muramvya sagaseseshwa rumuri. Umutekano wifashe neza cyane. Nikimenyamenya ngira nibikorwa by'iterambere mwagiye murabona biriko birarangurwa hirya no hino ku misozi igize intara ya Muramvya. Ivyo rero tubikesha ugukorana neza muri ya nyabune, muri ya makomite y'umutekano ahurikiwemwo na bose, no kuvuga abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, abajejwe ubutungane n'abene gihugu ubwabo. Ikintu cyadufashije cyane kugira ngo umutekano urushirizeho gutsimbatara nuko habayeho guhimiriza bimwe bikomeye kugira ngo umwene gihugu amenye yuko ahari hose ari we ahagarariye umutekano, ko ari we jisho ry'intwaro, ko ari we gutwi kw'abajejwe umutekano. Muri ico gihe rero iyo umwene gihugu afashe ya mbere muri iyo ntumbero, biraheza bigatuma umutekano mu bice byose by'intara uba uhagarariwe by'ukuri. Turafise abajeje umutekano ngaha mu ntara ya Muramvya, abapolisi, turafise n'abasirikare, turafise kandi n'abene gihugu muri ya kadiriroji, muri ya nyabune. Rero ico bakora ni ugukorera hamwe na cyane mu guhanahana amakuru, ariko kandi barakorana bijya bikorwa novuga byo gukizura mu masaha y'umugoroba kugira ngo barabe yuko atamwasi aha cyangwa hariya yohava adusubiza inyuma mu bijanye n'umutekano. Ivyo bikorwa rero birakogwa hirya no hino makomine agize intara ya Muramvya mu mazone atandukanye, kandi biratuma umwansi w'umutekano abura aho amenera. Gutyo rero biratuma rero umutekano ucuba wifashe neza. Narijya rero mu manama abajejwe intwaro twamatsiko turakoresha ikanabajejwe umutekano, atakindi duhamagarira abene gihugu kubungabunga umutekano n'amahoro. Narijya ivyo byose tuvuze ari ryo shingiro novuga giterambere no kubaho neza ku mwene gihugu. Mu misi yahera hariho tugwi twaje turategera abantu ku mabarabara tw'abagizi ba nabi. Mbega mwabigendeje gute kugira ngo tujya dugwi dutuzwe, kuko ubu by'ukuri nta bivugwa hano, mwabigendeje gute? Uko twabigenjeje ni kimwe twaradeje gushikiriza, kwabaye ugukorana cyane muri ya nyabune, muri ya makomite y'umutekano ahurikiwemwo na bose. Hagwijijwe ibikorwa novuga byo kugenzura neza na neza ukuntu ibice bitandukanye by'intara byifashe. Harabaye ibikorwa novuga byo gukizura ijoro n'umutaga kugira ngo turabe ko atamwansi muri barya bashitse ku icumu hajya ahantu yobandanya atwinyegezamwo kugira ngo adutobere. Muri ico gihe rero byarafashije cyane. Narijya rero abene gihugu bamaze gushishikarizwa yuko aribo bategerezwa kuba abambere bahagararira amahoro n'umutekano, bakongera akaba aribo batanga amakuru, kuko nabo bambere batangura kumenya amakuru y'ivyerekeye ihungabana ry'umutekano. Byaraheje birafasha. Ikindi naco twamenyesheje abene gihugu kandi bamaze gutahura cabaye ngira kamaro, twabwiye yuko nibo bambere ba polisi dufise, nibo bambere basirikare dufise, kuko aba bambaye uniforme z'igisirikare z'igipolisi nivyo barahari kandi barafise n'ubuhinga buhagije. Mugabo twaretse abene gihugu nabo ko bafise uruhara rukomeye, ko nibo ba polisi bambere, ko nibo basirikare bambere.
tubona abashikiriza rero yuko bo uruhara rwabo bwa mbere ko ari ugucungera uturere baherereyemo na cyane babonye ico cyose cyo bangamira amahoro n'umutekano ko bategereza guca batanga amakuru ubwa mbere kugira ngo na bamwe bajejwe umutekano abapolisi n'abasirikare bamenye ico bakora ariko bafatiye ku makuru bahawe n'abene igihugu. Egome leta kandi irahamagarira abajejwe intwaro kugwanya cyane igiturire mbega muri intara ya Muramvya kugwanya igiturire mubona mubigejeje he mubona mubigenza gute? Ngaha mu ntara ya Muramvya umugambi wo kugwanya igiturire urahari ku buryo inzego zijejwe kugwanya igiturire zirakorera ngaha mu ntara ya Muramvya ku bijanye n'igiturire novuga nko ku mabarabara turakorana n'abajejwe umutekano cyane urongoye igisata cy'umutekano ngaha mu ntara ya Muramvya kugira ngo aho bahavugwa igiturire hose dushobore kukigwanya akandi amatwa dusumira nta myidogo ihari kuko hari n'impinyanyuro zerutse gukogwa ubushikiranganje dukukira buherutse guhinyanyura ahantu hari novuga imigozi mu mabarabara abantu bahaca bashoye utuntu ugasanga hari nk'umuntu ariko ragomba kuwuca yikikamukiza kugira ngo yakudufaranga canke wanashaka n'aya mabariyeri y'abapolisi ngaha mu ntara ya Muramvya kuko umutekano ukwiye yaragabanijwe kugira ngo mwarabonye nk'aha hepfo y'Ibugarama yuko ikindiro cha polisi cyari kihari uno munsi nta kihari kuko hari impamvu ivyo vyakoze uko umutekano urakwiye hanyuma uburyo nabwo amakomine yanduzwamwo amakori n'amatagisi baraheza bakabitekanya ukundi batarinze gukora bijya novuga kubganje nakunda kugita ko umenga ni ibintu by'iterabwoba umugozi ugiye ahantu gacu usanga umugozi mwibarabara ibyo bintu ntivyatanga ishusho nziza ku ntara ya Muramvya ariko kandi mwanashaka nta mu ntara ya Muramvya hari bika cyane kuko jewe mu byo ntigeze nemera n'imigozi itandukanye hirya no hino mu ntara ndongoye ico kintu sinigeze ndacemera naco gituma no ngaha mu ntara ya Muramvya nta n'ivyari bihari imbere novuga ku bijanye n'imigozi mugabo ibirindira abapolisi bakorerako byarahinyanyuwe kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza ariko kandi n'umutekano tubanaye tuwitwararika umutekano novuga mu ruja n'uruza rw'abantu n'imiduga. Mu kurangiza mwotera kahe kamo abene gihugu wo bene gihugu kandi ari bo bene umutekano kugira ngo bikunde intara ya Muramvya mu bananye mukumbatiye amahoro n'umutekano hanyuma kandi mwona batera kahe kamo kugira ngo babandanye bagwanya bakaboko uko murazi ko bakaboko ari babi batuma umwene gihugu adatera imbere. Mu bisanzwe mu kugwanya bakaboko duhamagarira umwene gihugu wese kumva ko ategerezwa guhagararira uburenganzira bwiwe. Amategeko arafise ivyo atekaniriza umwene gihugu kandi ategerezwa kuronka adatamye. Tukavuga tuti rero haje kwibonekezamwo bakaboko bogumba novuga guca kubiri n'ivyo amategeko atekaniriza umwene gihugu muri ico gihe umwene gihugu tumusaba yuko aheza agashira ijwi hejuru kugira ngo tubimenye natwe tuce tumenya uburyo dushobora gukosora. Kubijanye n'umutekano naho umwene gihugu wese kongera kumutera kamo tumubwira yuko umutekano ariko arahara mu ruganda ntibacure ku umwene gihugu rero wese ategerezwa kuba ijisho n'ugutwi kw'abajejwe intwaro n'umutekano kugira ngo umutekano tubande tuhagararire tubande tubungabunga gutyo naya migambi y'iterambere tubashe kuyikora kandi tubandanye tubaho neza kuko tuzoba dufise amahoro n'umutekano. Turabashimiye cyane. Nanje ndabakengurukiye.